ibintu bisa neza cyane hano kuko ivyo rero tubahe ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe ikiganiro c'abana rero nubamenyesha ko abaza kugiteramisha turi babiri ni Jeff Florence yamuremye na Charlotte ndi kuri yo aho twagira ubuntu hano kuri Radio Voix d'Espoir ijwi remesha natwe twagira umunsi mukuru wa Noel aho bita ivyo bita anniversaire natwe tugombye kugira anniversaire abana kugira ngo bamenye ko umwami Imana yitwa Yesu Kristo yavutse uko nukuri rero murabibona harabona bambaye n'udushapo hano muri studio bifashe neza ariko kandi tumenyeshe n'abari kunsamirizi namwe muradukurikirana kuri 94 n'ibice bitatu ndetse no kujana n'indwi n'ibice 8 nkuko bisanzwe niho turi dushimira cyane rero n'abari mu buhinga bw'ivyuma hariho Bienvenue hariho na Vianney turabona na Erika nawe nyene ari hajya hariho na Kadid abo bose rero turi kumwe kugira ngo bakomeze badufasha haba mu masanamu haba no mu majwi kugira ibintu bikomeze bigenda neza n'abana nabo nyene murumva ko turi kumwe n'abana abana bava mu mashengero atandukanye abo nabo bakaba barashoboye kugira Noel mu mashengero yabo bakagira ati hariho abariko baratwumviriza nabo bataragira abashoko bataragira Noel nziza canke baba barayigize kugira bashikirize nabo ivyo bashoboye gushikiriza abari ngaho muri iryo shengero kugira n'abariko baratwumvengero kugira n'abariko baratwumviriza nabo bashobore kuvyubona nabo muko batangura reka bidondore kugira ngo abariko batwumviriza babumve bane murashaka kuramutse ariko baratwumviriza kugira babumve mugabo murashaka kubivuga akazina aho mwavuye ngene witwa naho wavuye kugira ngo wa mugenzi wawe akumve yumve ijwi ryawe yumve akazina kawe sivyo none tangura abari biza kuvuga izina kuvuga aho barte Dusemana ni Seriyora. Riyora aha ndamutse ko aratwumviriza tiyambu mwese uko muri ko muratwumviriza nashatse kubaramutsa no kwidondora bizani iki Noel nziza wifuriza Noel nziza mugenzi wawe witwa gute nitwa Kimana Gracia Frelete uba hehe muri Taba usengera mu ishengero irihe Methodiste Libre Kamenge Kamenge nawe witwa gute nitwa Ntare Joseph uba hehe kumutakura usengera mu ishengero irihe muri Libre Methodiste Paruwase Ngagara murumva ko duteramanye n'abana bariko bava mu mashengero no mu maparuwase atandukanye nawe sheri witwa gute Wizimari Alexia uba hehe kujya kane hehe kumutakura ndamutse ariko baratwumviriza abandi bane ko baratwumviriza baramutse ndabaramukije baramutse abandi bane ko baratwumviriza tiyambu nabo bariko baravuga ngo yambu mugenzi wawe mwicaranye nawe witwa gute nitwa Niyonkishu Debora usengera hehe sengera kuri Libre Methodiste Libre Mubone uba kumubone nawe sheri witwa gute Iteka Christian Nicole witwa gute Iteka Christian Nicole uba hehe kumubone usengera hehe Methodiste Libre Mubone nawe sheri witwa gute iriho irumva Lionel Jospe uba hehe Mucara musengera hehe muri Paruwase Methodiste Libre Mutangano murumva yuko ngaha muri studio za Radio Voix d'Espoir ijwi remesha twatewe n'iteka ridasanzwe nawe witwa gute Maonimana Deste uba hehe muri Gihosha usengera hehe Eglise Methodiste Libre Gikungu ego nawe witwa gute Igiraneza Yakine uba hehe
ku matafari murumva yuko hano muri studio za Usengera Kadogo de hehe Sport Yakin? Ntiyavuze aho asengera sengera muri Eglise Methodiste Libre Kamenge. mu ishengero muri paruwase Methodiste Libre mu Kamenge murumva ko twatewe n'itekano muri studio za Kadogo de Sport ijwi remesha twari tumaze iminsi tugendera abana bo mu ntara zitandukanye ariko uyu munsi naho twashimye kuba hano muri studio za Kadogo de Sport ijwi remesha turi kumwe n'abana baha mu gisagara ca Bujumbura kugira abandi bana bariko baratwumviza nabo bahimbagwe mbere bateko abavyeyi bariko baratwumviriza babahe na telefone kugira nabo bavugane n'aba bana bari muri studio bifurizanye Noel nziza. ego turabona kandi hariho n'abandi babiri hano twavuga mbere yuko abariko baradukurikira ko barabibona ashaka kuvuga ati hariho abandi babiri batidondoye Ego. ariko nabo ntibari mu bana twubakanye nabo bakidondora ntibari mu bana ahubwo ni babandi babarera babafasha rero akanyene bave bavyivugira ego reka nabo baramutse kugira ngo nabo baramutse muvyeyi iramutse bavuge n'ivyo bakora amen Amen. amen izina ni Kwizera Anne Marie sanzwe ndi umwigisha w'abana muri Eglise Methodiste Libre Paroisse Kamenge ego na cyane cyane ndi mu murongozi w'abaririmbyi ko hari abaririmbyi y'abana mu Kamenge murakoze ego nkuko mwumvise n'abigisha nabo bafasha nkuko mwumvise yuko bobo bamaze guhimbaza Noel mu mashengero yabo eka n'uwundi nawe nyene aturamutse yongere yitondore. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. amen Hama nanje ku mazina nitwa Shimirimana Ani Nadia nkaba ndi umwigisha w'abana muri paroisse ya Kamenge Eglise Methodiste Libre nkaba nifatikanije n'abana kuza hano muri kino kiganiro. Wakoze cyane wakoze kubana n'abana wakoze no kubaherekeza murumva yuko hano muri studio za Kadogo de Sport ijwi remesha twatewe iteka ridasanzwe bakaba bahejeje kubaramutsa ariko twibuke yuko twavuze ko bahimbaje Noel aho basengera ego twacanze harimo n'abatarayihimbaza bazoyihimbaza ejo ariko mu bamaze kuyihimbaza bane muri ngaha mwotubwira ingene mwahimbaje Noel iwanyu nk'akaririmbo uvuga ati tweke twaririmbye akaririmbo kavuga ukunye ni bande nizera ko nabagenzi yo ni akatera karirimbo hari ukaza araza kwitabira ego na cyane cyane abo mu Kamenge twumvise yuko muri na benshi mwoshaka kudushirako akaririmbo mwaririmbye ku munsi wa Noel mwashikirije abavyeyi ninde yotangura shirako mumfashe Imana icubahiro n'ibisumba byose Imana icubahiro amahoro abe mw'isi ngo amahoro abe hehe ngo amahoro ngo abe mw'isi ijambo ry'Imana naryo hariho umuntu ashobora kuvuga ati ngaha umwana ashobora kuvuga ati narafashe umurongo ku mutwe nashikirije umurongo ku mutwe yafashe mu bwenge yafashe mu bwenge arahagarara imbere y'ishengero arawuvuga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka tanga uruvuga izina kugira ngo uriko arakumviriza ari vyiza bakiba kwibuka igira neza yakira ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 2 guhera ku murongo w'icumi kugeza ku murongo wa 12 havuga ngo umumarayika arababwira ati ntacyo mutinya umve ndabazaniye ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawidi niwe Kristo umwami iki nico kimenyamenya cyanyu murasanga umwana w'umuhungu azingiwe kw'impuzu y'uruyoya aryamitswe mu bwato bw'inka amen amen muhamashi muhamashi yakintu urakoze cyane uwundi agira ati je nashikirije iki nawe
nitwa Nisi Yohana igice cya 3 ku murongo wa 16 havuga ngo kuko urukundo Imana yakuze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege uwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. Amen. Mukomera amashi. Uwo mwishengero Methodiste Libre Mutangano nawe agirisha dufiye mu byo bashikirije tubarire. Nitwa Irumva Lionel Joseph. Yesaya igice c'9 ku murongo wa 6 havuga ngo kuko umwana atuvukiwe duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzobe kuriwe azokwitwe umujenama igitangaza. Imana yisumba byose. Mukomera amashi. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nawundi yari yakirije. Ego nawe. Kiramvuga umurongo uri muri Yohana igice cya 19 kuva ku murongo wa 28 gushaka kuri 34. Ego havuga ngo hanyuma y'ivyo Yesu amenye yuko noneho byose birangiye aravuga kugira ngo icyanditswe gishike aravuga ati mfise inyota. Aho hantu hari hateretse inkono yuzuye inkarisha nuko bashira sipongo yuzuyemo inkarisha kwirenga bayirungika ku munwa wiwe. Yesu amaze kuyihabwa aravuga ati birarangiye araheza ajondamika umutwe umutima uraca. Bravo. Cyari cyo kwitegurira Pasika kugira ngo abambwe ntibagume ku misaraba ku munsi w'isabato kuko uwo munsi w'isabato wari mukuru. Abayuda basaba Pilato ngo amaguru yabo avunwe kandi ngo babambugwe. Nuko abasoda baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'uwundi yabambanywe nawe. Ariko bashitse kuri Yesu babonye amaze gupfa ntibaba bakimuvuna amaguru. Ariko umwe mu basoda amucumita icumu mu rubavu ako kanya hava amaraso n'amazi. Uwabibonye n'uwabishingiye intahe kandi intahe yiwe ni ukuri kandi arazi yuko avuga ukuri. Ivyo vyabayeho kugira ngo icyanditswe gishike ngo nta n'igufa ryiwe rizovunwa. Kandi hari n'ikindi cyanditswe kivuga ngo bazobona uwo bacumise. Mukomera amashi atwibukije ibya kasi ariko baratwumviza n'ariko baradukurikirana birajanye na Noel ko nicyo cyamuzanye Yesu cyo cyatumye avuka kuko yavutse kugira ngo kandi yongera dupfire rero arakoze no kubitwibutsa kuko bica bijana cyatwibuka igikorwa cyari kimuzanye. Ego nkuko n'abana bafata n'abana bigishijwe kuko barazi ko bariko baribuka barazi ko Yesu yavutse kandi barazi yuko ari we abashoboza mu byo bakora haba mu vyigwa haba mu kuvyuka iyo bavyutse barazi ko bavyuka basenze. Mbe mwamuvyuka musenze murasenga mu kuvyuka? Ego. Mu kuryama murashima Imana ko mwaryamye? Ego. Muvuga gute ko Imana yabirije amahoro muvuga gute? Ni ndio tubwira ngene asenga mu kuryama? Manu gyanza na manu ambaye turagushimiye mwami kubona tuzigamye guya mu gitondo gicaza saha nibishi bitakunze ko bashika hano hantu kubwo urukundo rwawe ariko mwami twe yadushoboze turashika hano hana amahoro. Mwami haro benshi bajyamye mu mva aho n'abandi bari mu mamorgue ariko twege mwami watugiza abazima no habwico bahero mwami. Turahinze rero mwami turakweretse no joro ryose utuzigame uturinde mwami. Turahinze amarembo y'ikuzimu y'ugari ariko mwami uguruza amarembo y'ijuru kugira ngo abamarayika baze kutuzigama. Urukane Mikayeli yurukane n'ingabo nyinshi zize kutuzigama hano hantu ikirere abakerubi batuzigamire mu kirere kugira ngo mwami bize kugenda neza ijoro ryose mu izina rya Yesu Kristo amen. Uwo mwana ndamuha imbombo nyinshi ndamuha n'ibisuguti vyinshi sivyo none kuko n'umwana mwumva ko afise ibintu byinshi mutwe mwumva nuko yama asenga Imana nayo igaca ibigira neza sivyo none. Uwo kumubone nawe yoshaka kutubwira dukeya gusa ivyo baba barashikije nabo iwabo akantu gatoya gusa tubarire mugenzi.
Luka igice cya 2 ku murongo wa 11 havuga ngo uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara cya Dawidi niwe Kristo umwami. Luka 2:11. Amen. mumuhamashiye andumva mwarigishijwe neza Noeli bane. Rero twashaka musigurira abandi bana bariko baradukurikira, umwe wese atubwira ati jewe kuri Noeli, kuri jewe isigura iki? Ninde utubwira ati Noeli isigura iki? Bamaze kwishura kesha batarishura. Abaye Nicole we ntwari bwavuge. Ukuvuka kwa Yesu. Ego. Uwundi nawe? Urundi uko avyumva. Arundi avyumva ukundi. Nawe ugomba kwishura agomba kwishura yuko ari ivuka rya Yesu. Yesu mbeko twumva ngo Yesu yavyawe nande? Yavyawe na Mariya. Ninde yatubwira se wa Yesu? Se wa Yesu dinde? Yosefu. Yosefu niwe se wa Yesu. Se wa Yesu gute? Nimudusigure ngene ari se wa Yesu. Dusigurire, kadusigurire. Kubera Mariya yatwaye inda y'Imana. None wumva se wa Yesu arinde? Wumva se wa Yesu arinde? Ni Imana rero si Yosefu. Urumva ko batoye none mwumva se wa Yesu woca uvuga ko Yosefu ni ukuvuga ko ari iki? Yosefu ni papa wa Yesu mu buryo bw'umubiri. Mu buryo bw'umubiri. Yaramureze. Ahubwo yaramureze. Yesu. Uko ni Yesu yavyawe n'Imana. Nivyo? Nivyo? Yego. Dushimire cyane rero ubuhinga bw'ivyuma bari batumiriye amate kugira ngo abana bacu ntibaruhe cyane, ariko kandi turakomeza ico kibazo rero ati se wa Yesu ninde? Turabaza tuti hari uwoba atavyumva gutyo iyo tubwira indi nyishu kumbura itandukanye niyo wewe yagute vuga. Se wa Yesu ni Yosefu kuko ari we yamureze kandi so wa Yosefu twavuga ko ari ni nk'umuntu Imana yagendeyemo kugira ngo avuke biciye muri Mariya, ariko Yesu yasamwe inda yamwe mu yera biciye muri Mariya kugira ngo yicishe bugufi biboneke yuko yavutse nk'abandi, kugira ngo nibaze bamukengere ngo ni Imana, kuko vyaciye muri Mariya kugira ngo biboneke yuko ari umuntu nk'abandi, kugira ngo aducungure, kugira ngo ivyanditswe bishike nkuko vyavuzwe n'abavugishwa n'Imana. Uko nukuri. Rero muri make Yosefu kwari kugira ngo avuke nk'abandi. None wumva se wiwe ukuri ari ubuhe? Yesu yavyawe nande? N'Imana. Vyagenze gute? Ntare wabitahuye? Ntare twavyumvikanye ivyo? Gusa ikintu ntaravuze naco nico bako baradukurikira bamutahure, avuze neza ati kugira ngo Yesu yatereza kuvukira mu muryango ukwiye, abe umuntu ashitse, kuko ni Imana yigize umuntu, kugira ngo aravukire muri urya muryango wa wa Yosefu murantunga Yosefu na Mariya, byatuma aba nk'umuntu nk'abandi, ntacaza umengo nyene aje nk'igitangaza nyene gikomeye, ariko aza ari umuntu aciye bugufi. Ariko rero umva se wiwe ukuri ni Imana. Ego bane tukiri ngaha kugira ngo aho hantu twatahure neza, sivyo? None tumenye nti mbega Mariya iyo nda yayisamye gute? Mbega kugira ngo Yosefu
tubumve ko ari se wa Yesu bwite cyane ntaba ari se wa Yesu vyagenze gute twumve yuko ka tubisome muri Bibiliya sivyo none kugira ngo n'abari ko baratwumviriza batahure kuko nabonye ko mege bamwe mu bitahura sivyo ariko hari abandi batabitahura mukurikire neza iyi nkuru inkuru imeze neza hamwe niyo mwakura muzogira ati kuri radio barayitubariye barayidusomeye sivyo none aravuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze aho ni muri Matayo wa mbere ku murongo wa 18 niho duhera ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya Maria nyina wiwe yari akowe na Yosefu yari akize iki indera kowe Maria muze murankurikira singende jenyene ataramurongora bamubona afise inda bamubonye agize iki afise inda bamubonye afise iki inda afise inda yavuye kuri inde yavuye kuri mpwemu yera mwumvise nyene yavuye kuri inde mpwemu yera Yosefu yamubonye agize iki afise inda kandi yaragize nte yaramukoye ataragira nte ataramutwara ngo ariko umugabo wiwe Yosefu kuko yari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza yiyumvira kumubengera mu mpisho yaravyiyumviye mbe yarabikoze kumubenga cyane ntiyamubenze mu byo mwize ntiyamubenze nikore we niko byumva yego ntiyamubenze yego cyane yaramubenze oya aho turabandanya urumva ko atamubenze kubera ikinga turabereye igituma atamubenze uba twumvise ngo akivyiyumvira umumarayika w'umwami Imana amwiyereka ngo akivyiyumvira umumarayika w'umwami Imana amwiyerekera mu ndoto aramubarira ati Yosefu mwana wa Dawidi ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe kuko atwaye inda ya mpwemu yera tukiri ngaho mwumvise iki kugira amenye ko turi kumwe yamubwiye gute ninde yamubariye ati ntutinye kurongora Mariya umumarayika avuye ku mwami Imana umumarayika avuye ku mwami Imana nawe wumvise gute wumvise ngo iki ninde yamwiyeretse yiyeretse nde Yosefu ninde umumarayika w'umwami Imana niwe yiyeretse Yosefu sivyo turi kumwe subiramwe ibyo mvuze umumarayika yiyeretse Yosefu ego umumarayika w'umwami Imana yiyeretse Yosefu mbe yamubariye gute yamubariye gute gutwara umukobwa wakoye kuko afise inda ya mpwemu yera kuko afise inda ya mpwemu yera none twumva tukiri ngaho nyene twatahuye none se wa Yesu ninde Imana nawe se wa Yesu ninde nawe se wa Yesu ninde nawe se wa Yesu ninde mpwemu yera nawe se wa Yesu ninde mpwemu yera nawe se wa Yesu ninde mpwemu yera nawe Imana nawe mpwemu yera nawe Imana bravo byiza mwese mwabitoye mwese ndabaha imbombo kuko mwagize nte mwese mwabitoye yego mpwemu yera niwe Mana murabizi ko Imana yerekana mu butatu Imana data Mwana na mpwemu yera rero wavuze mpwemu yera wavuze Imana mwese mwabitoye mwavyumvise rero ko abidusomeye neza tumushimire cyane umwigisha wa Charlotte ako kandi rero abigisha b'abana hano nabo nyene ndazi yuko hariho utundi tubazo kumbure bashaka kuba barigishije abana babo yavuze tubakanya n'abana babo bafise bigishije kuko akabazo kamwe bobaza gashobora gutuma gafasha abandi bana bariko baradukurikira kakabagirira akamaro yego Yesu ashimwe bane amen mfise ikibazo mbega Yesu yavukiye hehe ngaho i Bethlehem hari undi afise inyishu inyuranye niyo Nazareth
yego nawe nyene nazareti nta wundi afise iyindi nyishu yego wewe mu gihugu cy'Iyudaya uwundi igisagara ca Dawidi uwundi ubona rero nawe abandi ko mu mutavuga gihugu ca Dawidi sawa ikindi kibazo gira kabiri yavutse mu buhe buryo tumenyereye abana bavukira hehe Yesu we yavukiye he Mariya yamubyariye hehe wewe bari bagiye kwiyandikisha bagenda barasaba indaro hose barayibura baca bayironka mu ruhongore rw'inka acavukira mu ruhongore rw'inka hari ufise inyishu inyuranye n'iyo hari ikindi kibazo ubajije uti abandi bana bavukira he hatandukanye naho Yesu yavukiye wewe abandi bana bavukira mu mahopitali ariko Yesu yavukiye mu bwato bw'inka bose bavukira mu mahopitali oya abana bavukira muhira murakoze ego bane hariho abavukira muhira n'abandi iyo ruguru mbwa naho nyene barateye imbere sivyo mwege muri abana baha mu gisagara abana baha mu gisagara nivyo bazi ko abana bavukira mu nk'aba bose bari hano ndazi kuko mwumvise bariko barabivuga mwege abana bariko muratwumviriza muri ruguru aho naho ni hehe za Cibitoki za Ngozi za Kayanza eka n'ahandi hose tudashoboye kuvuga aho muri Bujumbura haruguru mu misozi abavyeyi barashobora gufatirwa n'imbanye mu nzira sivyo baca baja kwa muganga baca bagenda kubasasira ahantu mu gashaba none gasheni ndakubaza ivyo ubizi gute wabimenye gute ko umwana waha mu gisagara ubizi gute mbiye uko umwana ntiwashobora kumubyara utarinze kumusasira ahantu kugira aronke aho baca bamuryamika ko muratwumviza murumva ko abana baramusasira ntibamuryamika ku byatsi umwana araciye ubwenge abana bo baraciye ubwenge ariko si ruguru gusa nibaza ko nini Bujumbura bishoboka birashobora kumufata giturumbuka hama akamwibarukira mu nzira canke muhira byose Imana irabikora bikagenda neza byose biragenda neza nk'uko batubwiye ngo ngo se wa Yesu ngo niyo hari abavuze ngo ni Yozefu mugabo bongera baratubwira ko Yozefu ari umurezi bane hariho abavyeyi usanga bareze abana atarababo sivyo none yego nico gituma mwama mwumva ngo umwana amenwa nande n'Imana umwana amenwa nande uwo mugani murawuzi umwana amenwa nande ugitora umwana amenya n'umureze n'uwundi n'Imana uwundi na mukasi uwundi umwana amenwa nande umwana amenwa nande na nyina mukomera amashi nindacishuye Florette mumuha amashi nivyo umwana amenwa nande amenwa na nyina kuko hariho abana usanga uza wumva ngo ni se wiwe kumbe atari se wiwe kenshi rimwe na rimwe hari abikunda gushika ariko aba bana bobo barazi yuko se wiwe umurezi aba ari we se wiwe ivyo kandi koko nivyo nkuko na Yozefu mu bisanzwe tuzi ko arinde nuko murakoze cyane ku by'ukuri birumvikana umwana nuko umuvyeyi wiwe nyene yamuvyaye ni wamumenya akiri mbere ko turangiza kino kiganiro cacu twagenda tutaha akanya bana nyene bari hano bipfurize ababo Noel nziza yego aho nabari twobaha inimero nabari ko baratwumviriza nabo bagashobora nabo kwifuriza Noel nziza abari ko baratwumviriza bakoresheje telefone yego babari nimero za telefone 22 22 55 96 abana bariko baradukurikira barahabwa akazi kugira ngo
bipfurize ababona bo nyene Noel nziza ariko nyene muruca mumva yuko bava ngo ntawe ubucumba ngabwiyime abano bana bari hano muri studio nibo baca batangura kugira ngo baca batangura mugabo abari mu buhinga bw'ivyuma bakabona hari utwakuye baratumenyesha turamwakira. Yego duhere hariya uravuga akazina kawe naho uba uca uvuga abo wipfurije Noel nziza. Nitwa Iganeza Yakine sengera muri Methodiste Libre Kamenge nkakaba nipfurije Noel papa mama nabo tuvuka. Mama yitwa gute papa yitwa gute? Sabiyumva Eric mama yitwa Kwizera Joseline nabo tuvukana. Yitwa bande? Umwe yitwa Igiraneza Dani Betele ubundi Igiraneza George Didia ubundi Igiraneza Carmel Belaga. Ego wipfurije iki? Noel nziza. Wipfurije Noel nziza nawe ivyo bizoba biryoshe iwanyu. Yego nitwa Mpawonimana Destin sengera muri Eglise Methodiste Libre Gikongo nkaba mba mu Gihosha. Nifuriza Noel mama yitwa Habonimana Makire nifuriza Noel papa yitwa Mpawonimana Jean Marie nifuriza Noel abo tuvukana umwe yitwa Nikokeza Florence undi Nimpaye Ornera undi Nishimwe Kensia undi Niyongabire Gislaine uja kurikira ni jewe. Ntibibagire n'abariko baratwumviriza abana bariko baratwumviriza uti Noel nziza nabo nyene mubifurize Noel nziza bariko baratwumviriza nabo nyene ndabifurije Noel nziza nabo turi kumwe ngaha ndabifurije Noel nziza. Muca mwishura gute none? Ya twese yibagiye nabo bari kumwe hano ugize neza. Wundi nawe muhira bizoba biryoshe Nifurije Noel nziza mama yitwa Nibitanga Claudine na papa yitwa Nizigimana Jean Berkimansi nabo tuvukana bose. Bande ariko barakumviza nabo biyumve. Iranzi do Elizabeth n'undi yitwa iriho irishura Benisha Mai hamwe na tonto na batantine. Batantine batonto tonto yitwa gute? Ngeza hayo Alex. Be tonto abariko baratwumviza kumva batonto tonto no kuvuga iki mu Kirundi? Uwo bavukana na papa. Uwo bavukana na papa. Canke mama ego. Uwundi tantine nawe yitwa gute? Nayo Edis. Tantine nawe mu Kirundi? No bavukana na papa. Bamwita Senge sivyo? Mu Kirundi. Bandanya. Hamwe nabo twigana nabo turi kumwe ngaha. Abo mwigana bose harimo umwe usanga ukunda cyane we nawe yitwa gute? Kobe. Urakoze cyane Joseph nawe akanyamuneza ufise muhire cyo bizoba bimeze neza. Bimeze neza. Biraboneka mwese ni sawa. Jewe nitwa Iteka Christian Nicole nkaba nifurije Noel papa wanje. Yitwa gute papa yitwa gute? Iteka Christian Zungu mama nawe yitwa oya subiramwe neza papa yitwa Zungu Nikora mama nawe yitwa Pascal Zibukuru nifurije nawe tuvukana umwe yitwa Niki Christian Delicia Niki Christian Ricrese Niki Christian Gracia nifurije nawe turi kumwe ngaha. Go wifurije ki? Noel nziza. Abifurije Noel nziza muca mwishura gute? Muca mwishura ya twese. Murashaka kumbaza ati kubera ko kuratubwira ngo tuvuga amazina ya ba papa na ba mama. Abariko baratwumviriza kugira bumve abavyeyi banyu. Baca bamenya ati umwana nuwa nawe. Kandi kiri naco bagomba kumenya ko muzi abavyeyi banyu kuko haraho bishika abana bakazimira babaza ati papa witwa nde mama witwa nde bakaba ari babandi ni papa ni mama ni papa ni mama. Subiriza Nicole gato. Niko muhira byo bimeze neza ejo na wewe. Yego. Ndabibona kuno mwaje mwiteguye ni sawa. Uwundi nawe atubwire. Amazina ya Antoine Niyonyishu Deborah. Mama yitwa Nibigira Marie. Papa nawe yitwa Baduri Daniel. Ndifuje Noel nziza umuryango wanje wose n'abagenzi twigana. Ndayifuje Noel nabo turi kumwe hano ndayifuje Noel nziza.
ya twese muhira bizoba biryoshe muhira bizoba biryoshe nkuko natwe ngaho iwacu biryoshe mwe bitanguye neza ngaho urumva no muhira ni sawa no muhira ni sawa yego nawe ukoresha iyo nyene iravuga iyo urifise nitwa Uwizeyimana Alexia nitwa Uwizeyimana Alexia wipfurije Noheli nziza bande papa na mama wanje papa yitwa gute papa Nisi Nisi papa Nisi mama nawe mama Nisi nyene naco yego papa yitwa gute papa Nisi papa Nisi mwumvise abavyeyi muriko muratwumviriza muza muremera ko abana bamenya amazina yayo naho abatoya bahamagara mugabo bayamenye murumva yuko atari vyiza bandanya mama wanje yitwa mama Nisi abandi wipfurije Noheli nziza wipfurije Noheli nziza abandi abatuvukana abo muvukana abandi Marovine na Pasi na Imera na Kiya na Kiya nziza cyane muhira bizoba biryoshe ejo urinde batahije witwa gute batahije jewe wewe Uwizeyimana Alexia uba hehe kumutakura aba kumutakura nawe sheri witwa gute Joseph uvuga gose kugira ngo abariko barakumviriza tasha abo nivurije Noheli nziza papa na mama papa yitwa Baryo Joseph mama nawe yitwa Bucumi Charlotte turitiranwa nawo uramuntahiriza tiyambu Noheli nziza nawo tuvukana umwe yitwa Niyema Cyprien Marie Louise Jacqueline baba hehe twebwe muba mukajaga bandanya ubuje nagomba mu ubujemba kwa muyomba wanje kwa muyomba wawe hehe kumutakura Chanceline ego hose ndabatashe ndanabifuriza Noheli nziza nabo turi kumwe ngaha hose ndabifurije Noheli nziza inshuti n'abagenzi imiryango iri kure na hafi bose ndabifurije Noheli nziza abari hafi ni hehe abari kure ni hehe umwe wavuga ari kure uvuga ati uwo muntu ari kure n'uri kure uvuga uri kure umutashe nawe umwifurije Noheli nziza mu Cibitoki abari mu Kajaga mbega nyene wewe ejo bizoba biryoshe wowe sinzi ingene bizogenda uzogira umunsi mukuru kumutakura cyo gusubira no mu Kajaga hose uryoherwa nzogirira kumutakura naho wabonye basumye ajya ni sawa no mu Kajaga bashaka basumye bashaka basumye mugavya nzojayo kuri bonane numva uridagadura byiza cyane ndumva bizoba biryoshe cyane bose abo dusengana bose ndabifurije Noheli nziza banezerwe bahimbagwe umwami Yesu yabavukiye nawe witwa gute nitwa Kimana Gracia Frerete ntahije wifurije ndabifurije Noheli nziza bande papa na mama bitwa gute Ntahundi Ezekiel nkundwa na Bakitereza baba hehe muri Taba hama ndabipfurije n'abatoyi banje Noheli nziza abo nabo ni bande Leandri Gloria Tonya hama namwe turi kumwe ndabipfurije Noheli nziza urakoze cyane n'abatekinisiye wabibonye ko bakubwiye ngo nabo nyene baragiye ko bakora ubuzima nabo turi n'akabizu baguhaye Bienvenue yaguhaye akabizu ngo bizu jewe nitwa Dusabimana Niseri Yoha nakaba nifurije papa na mama Noheli nziza papa na mama papa yitwa gute mama yitwa gute Dusabimana Alexi mama nayo yitwa Uwizeyimana Melissa
hama na batoyi banje ndabifurije noweli nziza bande mukuru wanje yitwa Bamire Marvine mute wanje yitwa Wizeyimana Lori Alexia nego nakaba nifurije n'abanyeshuri twigana namyege turi kumwe murakoze cyane ego tukiri ngaho nyene ni bande batangaye kumenya ko Yesu yavutse ni bande abungere bari baraririye ubusha bari barariye iki ubusha bw'intama babimenye gute babimenye gute umumarayika babonye giturumbuka ije baca babona ko ari umumarayika aca babarira ati uyu munsi umukiza bavukiye mu gisagara ca Dawidi niwe Kristo umwami. Wow, mumukomera amashi Josephine. Nawe wamwunganira umumarayika yabwiye abungere bari barari ubusho bw'intama bagiye babona ikimenyetso ababwira ati uyu munsi umukiza yavukiye mu gisagara ca Dawidi niwe Kristo umwami. Nawe babonye abamarayika baje ubwa mbere baragize ubwoba ariko barababwira ntimutinye kuko mu gisagara cya Dawidi havutse umwami niwe Yesu Kristo. hari umwigisha hano atarabaza ikibazo ati ntiyogenda atavutse. nanje ikibazo canje mengo bakibajije ariko si uko ashaka bacishura. Hariho abantu ba mbere umumarayika yiyeretse, hariho n'ikimenyetso yabahaye kugira ngo ico kimenyetso bamenye yuko hari umukiza yavutse. Ico kimenyetso cari kimeze gute? Duhere ku murongo canke duhere ku murongo turahera hariya. Umwe wese aravuga ico kimenyetso ko avyumva. babonye ikabungera kuri ico kimenyetso. Inyenyeri, ubundi umumarayika, ubundi babonye umuco mwinshi, ubundi babonye inyenyeri, ubundi babonye inyenyeri, ubundi inyenyeri, ubundi abanyabwenge umumarayika yaberetse inyenyeri atiyo muyikwirikire ikibashikanaho umwami Yesu yavukiye. Ubundi inyenyeri, inyenyeri. Okay, dukomere amashi abavuze ikimenyetso c'inyenyeri. Amashi naca basigurira neza rero kugira ngo abavuze umumarayika bace babitandukanya, sivyo? Hariho umwana yari yabishoboye hariya Joseph, woshobora kubasubiramwo? Umumarayika yagiye aho abanyabwenge bari hama abanyabwenge aca bereka inyenyeri ati yo muyikwirikire ikibashikanaho Yesu yavukiye. Neza cyane, mwabitahuye? Yego. Umumarayika yiyeretse abanyabwenge ababwira bakurikire iki? Yego. Mbega twumvise muri ico gisagara yavukiye hari umwami yitwa muri ico gisagara Yesu yavukiyemwo umwami Imana yavutse muri ico gisagara Yesu yavukiyemwo ico gihugu cyatwara umwami yitwa gute? Nacho katugende ku murongo nimuvuge. Vuga. Herode. Nawe. Herode. Nawe. Herode. Nawe. Herode. 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 Ego. Mbega Herode yaranezerejwe nuko uwo mwami Yesu yavutse. Turahera hariya, duhere hariya. Ntabwo yabinezerewe kubera yumvise ko bagira bamukure ku ngoma yiwiwe. Ko
amashi mukomera amashi uyu mwana aciye agirwa akasigura impamvu atanezerewe ntiyanezerewe mbega none ko atanezerewe yabigenjeje gute ubwenge yakoresheje n'ubuhe mu gutuma yabonye abanyabwenge batwaye ibimota neza ababaza iyo bagiye abanyabwenge barababwira yuko umwana yabavukiye mu gisagara ca Dawidi hanyuma Herode ababwira nimwagaruka muze kumbwira aho aherereye b'abanyabwenge nibasubira guca aho Herode ari Herode acarababara mbega bashitseyo bashitseyo batwaye ivyo bimota neza bishikanye mbega byaciye bigenda gute basuye guca muri ya nzira byaciye bigenda gute kugira baje kuvuga iyi nkuru bari batumwe marayika yaciye ababarira bahindura inzira ntibasubire kwande kwa Herode ego kubera iki Herode kubera ubwa mbere Herode yari yavuze ngo iki yari yabatumye ngo bagende bamubarire ngo bagende bace baza bamubwire ahari kugira ngo nawe agende kumushengera Imana yababujije kubera iki none kubera Herode yari afise imigambi mibi yari afise imigambi mibi urumva ko yari afise imigambi mibi burya nahavuze ati nanje nje kumushengerera ntigwari urukundo ni hakurya abane hashobora kuza umuntu muhira akababarira ati akababarira ngo mwoshobora kumpa ngo mwoshobora kunyugururira hanyuma bakashika muri salo mukaganira sivyo kumbe afise ikintu agamije agaca babarira agaca gutuma ngo genda ajya mu cyumba ngo genda ajya mu cyumba wowe ukagenda mugabo ukaba ugize wowe ukagenda ugira ati arantumye kanja kumuzanira kijya ahagusamaza kumbe hari ikintu yabonye muri sala agaca girane akwiba agaca gitwara ariko nana ko Imana ishobora kumenya Imana irashoboye mugabo haraho aca haza yijwe muri ko muravyumva ni kurya nyene bigenda hakaca haza ijwi rikakubwira ngo ntuve ngaho guma wicaye ngaho ujya barinde ujya bari umumarayika akubwira ati uwo muntu si umuntu mwiza urumva ko Imana yamenye imigambi ya Herode sivyo ego murumva yuko baraciye muri iyo nzira barasuye guca muri iyo nzira oya ntibasuye guca muri iyo nzira kubera iki Herode agomba kuko Imana yababuriye bane murakoze cyane murakoze biragaragara yuko muciye ubwenge sinzi ko ari muhinga bw'ivyuma barura hamagara ariko turakomeza na kino kiganiro ariko hamagara inimero 62 22 55 96 turakeneye abana ariko baradukurikira ko bo twakura kugira ngo baramutse abana bari hano muri studio bongere kandi nabo nyene bipfurize abavyeyi babo abavukanyi abana bo kwishuri bamenye neza icari cyo Noel ndetse banabipfuriza ko ego abana mu bakira ati alo ni sawa ni sawa ishuri bako barumviriza nawe ni sawa mumuramutse umwana yagiye 62 22 55 96 Ego. Muri ko murumva uhamagaye mucamo mubwira ati ni sawa. Muganiriza undi mwana. Urakomeye ati Noel nziza. Sivyo none? Ego. Ku murongo. Itaba. Allo. 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 Uvuge cyane. Allo. None yagiye kandi yari umwana. Round young virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly. Allo.
Allo. mirongo itandatu na kabiri, mirongo ibiri na kabiri, mirongo itanu na gatanu, mirongo icenda na gatandatu mwakure muramutse abana hano abana bariko baradukurikira ariko muze muririnda kubipa kubipa oya Allo Allo. Isawa Allo. Allo ndakumva shakwifuriza Noel muri kumwe mwese Noel nziza Turayifurije Noel. Ego nawe Noel nziza uti nawe ifurize Noel nziza abawe nawe ifurize Noel nziza bawe. Allo. Mahoro Witwande Batafuriza Noel nziza Turayifurije Noel nziza. Ego turabera neza Allo. hama abana ariko baratelefona bashishikare batelefona ariko ntibabipe murabe utuyinite bavyeyi mubashiremwo amayinite Allo muze muraraba utuyinite muriko murashiramwo Allo Allo amahoro Ni sawa. Noel nziza bane turi kumwe mwashobora kuririmba akaririmbo ka Noel mukaririmbira abandi bana ariko baratwumviriza natwe tukanezerwa Allo Allo Oui namahoro Ni sawa nawe ni sawa Ego Noel nziza Nisangire urakomeye witwa nde Murakomeye Yego turakomeye mwitwa bande Yego niyo Arieta Arieta wiga mu kangahe mu windwi uba hehe Imba muri Kayanza Yego wifurije Noel nde murakoze cyane abandi papa na mama batwa bande ba papa ninde mama ninde niyo nkuru Fridasi mama Imana Odette urakoze cyane namwe bana miko muratwumviriza mu mubwiye gute abandi bana arakwifurije Noel nziza murumva aravuze kwera utwinite tuko turamugora aravuze ngo we Allo ni sawa reka abandi bana bakwakire arababariye ngo ni sawa baravuze ngo ni sawa nawe ni sawa wifurije Noel nziza nde papa na mama papa na mama bitwa bande mbese iminwa Jean Paul mama nawe abahe muba hehe mu Kabimba abandi ndatahije na Bera ndatahije Patrice ndatahije Bete ndatahije Muyomba Muyomba ninde abahehe Muyomba aragiye aravuye ku murongo bane mumwifurije uwo mwana Noel nziza abandi bana abandi bana yakubwiye ngo Noel nziza Allo
Allô? Oui. Allô? Ya twese. Mubwire ngo ya twese. Abandi bana baravuze ngo ya twese. Oya, ifuriza Noel nziza muri bande mwitwa gute? Uwo mwana yitabe. Umwana niwe dushaka. Umwana. Ye papa yitwa gute? Mama nawe? Aba muba hehe? Mwitwa gute? Abandi bana turiko muri studio bakumenye witwa gute? Mirayi. Inde? Mirayi. Umuvyeyi abana baramutse abandi bana ariko baratwumviza bane baramutse abana ariko barabumviriza baramutse bane ko baramutse umeze neza. Naho bagiye bavuye ku murongo bariko baratwumva bariko barabumva. Undi mwana ku murongo mwitabe. Mwita mwakire. Isawa. Urakomeye? Yego ndabifunze n'ubundi. Yego ya twese namwe mwitwa bande? Nitwa Gershone. Uba hehe? Uba hehe? Uba hehe? Umwana aragiye aravuye ku murongo. Allo? Ni sawa. Ni sawa muri bande? Ni Thierry, ufise imyaka ingahe Thierry? Ndabifurije Noel nziza. Murakoze cyane. Nawe wifurije Noel, abandi wifurije Noel ni bande? Sabwe? Allo? Oui, abandi wifurije Noel ni bande? Eka nifurije Noel nziza mukikanje ari ngaho gusanga. Muyomba ndagusara. Muyomba yitwa gute? Ngwimana Jere. Abandi? N'abana turi kumwe nabo baravuze ngo Noel nziza mubarire ngo Noel nziza. Noel nziza. Arababariye ngo murakoze. Ego. Nta wundi mwana muri kumwe ngaho? Yamaze kuva ku murongo. Mwumva ko abandi bana ariko barababarira ngo Noel nziza. Mwitabe. Allo. Allo. Arababare ngo ni sawa. Witwa gute? Witwa gute? Bariko barakubaza ngo witwa gute? Nitwa Blessing. Blessing umeze neza. Abandi bana bifurije Noel nziza ni ya twese. Ya twese abandi bana bifurije Noel nziza ni bande? Na mama. Mama yitwa gute? Leya. Na papa. Yitwa gute? Nitwa Samuel. Na bagenzi bawe bifurije Noel nziza? Uwo ukunda cyane ninde? Arakubajije ngo ukunda cyane ninde? Umubajije hagati ya mama na papa? Mu bagenzi biwe. Mu bagenzi bawe. Papa na mama bakunda bose. Plesia. Mu bagenzi bawe? Yavuze ngo Plesia ngo niwakunda cyane. Ngo mutoya wiwe. Mupfukana muri bangahe? Batatu. Uri wa kangahe? Wa mbere. Bravo. Ifuriza Noel nziza abo batonya bawe babiri. Karana.
Ego. Ego. Dufise batana batantine bose uti Noel nziza. Yego. Nawe mumwifurije iki? nziza. Wumvise abandi bana ati Noel nziza. Noel nziza. Ego. Woturirimbira akaririmbo ka Noel uzi? Al? Nakoze. Ya. Nakaririmbo ugiye turirimbiye. Undi mwana agiye aturirimbe. Mwe muririmbire basi. Muririmbire mwebwe. Muririmbire. Yes, Sara. Muririmbire. Muririmbire. Yes, arankunda. Yes, arankunda. Yes, arankunda. N'umukiza wanje. Wijezime. Bandanya. Wijezimeme. 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 Il est mon sauveur. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus. Kumurongo haya kwa tu. Hello. 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 Ni sawa. Ni sawa. Urakomeye. Yego turakomeye. Turabifurije Noel nziza. Nanjye ndabifurije Noel nziza. Na twese. Mwitwa bande? Nitwa Mediatrice. Wifurije Noel inde? Abana banje. Bitwa gute? Yitwa Biera. Undi Ego murumva ko yifurije Noel nziza abana biwe sivyo namwe mumubwire ariko arabumva mubwire namwe mumwifurize Noel nziza natwe turakwivugirije Noel nziza. Alo mwitabe Diane. Ni sawa. Diane. Witwa gute? Ni blessing ya garute. Murumva ko agarutse. Wifurije Noel nziza nde? Uje kuturirimbira? Uje kuturirimbira? Ririmba. Noel nziza. Noel nziza. Nimumufashe. Kubakunda Imana bose. Noel nziza. Noel nziza. Kubakunda Imana bose. Undi rakoze cyane nawe kwitasha Nadine. Naba. Umtasura. Nadine. Natawapedi. Natawapedi kitega. Ego. Namatine kitega. Urakoze cyane. Ego namwe bana muriko muratwumviriza murumva ko umwanya ko kwigumira ngaha sivyo? Ko kwigumira ngaha? Yego. Ariko amasaha ariko aravuga ngo turye tunwe ibiri ngaha komera sivyo? Wanyuma. Allo. Umeze neza? Namahoro. Ya twese. Mubaze ati namahoro nawe. Ndashaka gutasha. Tasha twumve. Yaraje mama.
Papa. Yego. Papa yitwa gute? Anita. Nanera. Na bibi. Abahehe bibi. Ibukeye muri muramvye. Urakoze cyane mama, uti Noel nziza. Ya twese bana mwifurize Noel nziza, umwana aturamo Noel nziza. Uti Noel nziza. Akaba yari uwa nyuma, twari duteramanye ku murongo. Rero bane twari duteramanye, mwobwira iki abariko baratwumviriza, mwobipfuriza iki? Noel nziza. Murumva yuko bariko abandi bane ko baratwumviriza, bariko barabipfuriza Noel nziza. Ego ku by'ukuri byari bimeze neza, nubwo rero bavuga ngo akaryoshye ntigahora mu itama. Iyo bavyakunda twari kwigumira hano no mwijoro tugakomeza, ariko kubera umwanya ari umwanya kandi hari ibindi bikorwa bikomeza, rero turangirije hano kino kiganiro. Abakunzi bacu nizera ko mwahimba, baba abavyeyi, ugwaruka, abakuze, cyane cyane rero abana badukurikiye, nizera ko mwahimbawe na kino kiganiro.